Iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Ndabaramukije ni Video niyo ngabo abaramutsa amakuru yo muri iki gitondo turahera kuyavugwa hirya no hino ku isi. Turashikizwa na Alois Bigirimana, Alois Micro ni yawe. Urakoze Fideli. Hano muri Amerika umugwi wigenga w'abahinga b'ikigo ca Amerika kijejwe kwemeza imiti n'ibifungurwa FDA waratoye uremera ikoreshwa ry'urundi rucanco rwa COVID-19 rwakozwe n'ihinguriro ry'imiti ryo muri Amerika Moderna. Ni inyuma y'indwi FDA kandi yemeje ikoreshwa ry'urucanco rwa mbere mu buryo bwihuta rwakozwe n'amahinguriro Pfizer na BioNTech. Iyi nkuru y'uru rucanco rushasha itangajwe Amerika ishize ku bantu hafi 310,000 bamaze kwicwa n'uwo mugera nk'uko bishikirizwa na kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika. Iyo kaminuza nyene ivuga ko abanyamerika barenga 17 bamaze kwandura COVID-19. Ikigo kijeje kwemeza ikoreshwa ry'imiti n'ibifungurwa FDA gishobora kwemeza ku mugaragaro ikoreshwa ryihuta ry'urwo rucanco kuri uyu wa gatanu. Nigwemezwa ihinguriro ry'imiti Moderna ishobora kuzoca ritangura kurungika incanco hafi 6,000 abambere bazozihabwa n'abakora mu gisata c'amagara y'abantu hamwe n'abasaza baba mu mazu y'abageze mu zabukuru. Buramatari wa leta ya Katsina muri Nigeria yavuze ko abana b'abahungu 344 barekuwe ejo ku munsi wa kane inyuma y'indwi banyurujwe n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram bakuwe ku ishuri bigako, ariko bamwe ntibaraboneka nk'uko Buramatari Aminu Bello Masari yabibwiye televiziyo ya leta. Umuvugizi wa leta ya Nigeria Abdul Labaran yavuze ko abo bana b'abahungu babonetse baci batwagwa mu gisagara ca Katsina guhuzwa n'imiryango yabo. Ico gitero co ku munsi wa gatanu w'indwi iheze kw'ishuri ryo mu gisagara ca Kankara catanguye kwegekwa kubicanyi bamaze imyaka batoteza kandi batera ubwoba abanyagihugu muri ako karere, ariko mu nyuma umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram wahavuye uciyitirira. Muri Afrika kandi ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku munsi wa kane ko ryatorokanije imiliyoni 35,600 by'amadolari yo gufasha abantu bakozwe ko mu buryo ubu canke ubundi n'intambara yabaye mu ntara ya Tigre muri Ethiopia. Abantu hafi 50,000 bo muri iyo ntara bahungiye mu gihugu kibanyi ca Sudani, mu gihe abandi bahungiye mu gihugu hagati kuva iyo migwano yaduka mu kwezi guheze. ONU yavuze ejo ku munsi wa kane ko amwe muri ayo mafaranga azofasha impunzi ziri muri Sudani, mu gihe yasigaye azofasha abasigaye muri Tigre. Tugarutse muri Amerika, abagabo 6 baragiriwe ivyaha ejo ku munsi wa kane byo kugira umugambi wo kunyuruza buramatari wa leta ya Michigan Gretchen Whitmer. Bari mu mugwi w'abanywanyi ba Perezida Donald Trump bari barashavujwe n'ingingo uwo buramatari yafashe zo kugara imirimo kugira ikiza ca COVID-19 kigwanywe. Umushikirizamanza mukuru wa leta ya Michigan Andrew Berg yavuze ko icaha gikomeye cafashwe kuri abo bagabo ari ugufungwa ubuzima bwabo bwose. Abo bagabo bafashwe mu kwezi kw'icumi n'ibiro by'inyamiramabi bya FBI igihe bafatwa mu mugambi wo kunyuruza buramatari Whitmer aho yari mu buruhuko mu rugo iwe mu buraruko bw'iyo leta. Igihe urwo rubanza rwatangura kumvirizwa mu kwezi kw'icumi, umukozi wa FBI Richard Trask yavuze ko abo bagabo 6 bari bagambiriye kandi no kunyuruza buramatari w'umudemokrate wa leta ya Virginia Ralph Northam. Umutegetsi mu gisirikare ca leta z'ubumwe za Amerika yarabonanye muri iyi ndwi n'abategetsi b'abatalibani hamwe na leta ya Afghanistan, yabasabye kugabanya ubwicanyi muri ico gihugu co mu bumanuko bwa Aziya cyatabaguwe n'intambara. Umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare ca Amerika General Mark Miller yaragendeye Qatar ku munsi wa kabiri kuganira n'abategetsi b'abatalibani bari Doha ku murwa mukuru w'ico gihugu. Ku munsi ukurikira wa gatatu yaciye aja i Kabul muri Afghanistan kubonana na Perezida Ashraf Ghani, ubaye ubugira kabiri uwo mutegetsi abonanye n'abatalibani. Urakoze Alois Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi.
Shuti zacu imwumviriza ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, metero 31 n'imetero 41. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi ry'Amerika. Urwego rugenzura abamenyesha makuru mu Rwanda ntiruvuga rumwe n'abamenyesha makuru ku ngingo yo kwandika mu buryo bwemewe n'amategeko ku mihora ya YouTube ikora nk'ibimenyesha makuru vyigenga. Uburyo bw'ubugenzuzi niba urwego rubaye urugenzura ibitambutswa hariya, ese nta yandi mategeko bigongana nabyo? Ese ntibirengereye ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo? Uyo ni John Williams Ntwari, afise umuhora wa YouTube uzwi nka Ireme TV. Ibiganiro twagiranye bitari rimwe bitari kabiri ku mpamvu bitandukanye n'inyamukuru rimwe. Akenshi tuzi neza yuko itangazamakuru y'professional bari accountable, biryozwa mu kosa ryakozwe cyangwa se rikarengerwa mu kazi ka buri munsi. Uyo nawe ni Emmanuel Mugisha, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego RMC. Abashinga amateka b'abarundi basaba umushikiranganje w'ubutungane gukora ibishoboka byose kugira ntiyagire abanyororo basubira kumara igihe kirekire mu mabohero kandi bataragezwa imbere y'umucamanza no guca umugenzo w'imanza zidindira. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu ihuriro ry'imisi 3 rijanye no kwihweza ingene amahinguriro mu Burundi yifashe n'ingene yotezwa imbere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko leta yiteguriye gufata mu mugongo amahinguriro yo soko ry'iterambere. Ibindi na mugenzi wacu Desire Hatungimana. Muri iryo huriro ry'abagwizatunga bafise amahinguriro ririko rirabera mu hoteli Club de Lac Tanganyika, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje abari bitabiriye iryo huriro ko ata gihugu gishobora gutera imbere kidafise amahinguriro yifashe neza. Yamenyesheje ko leta iriko irakora ibishoboka vyose kugira abashaka gushinga amahinguriro boroherezwe mu ntumbero yo gukora bunguka. Evariste Ndayishimiye arashikiriza ibimaze gukorwa na leta y'u Burundi. Leta yo yarakoze uko ishobora kugira ngo ishira bene gihugu ku kivi, kugira ngo namwe mwebwe muhingura muronke ivyo mushobora guhingura. Twarakoze ibishoboka byose kugira ngo nabo bene gihugu tubegiranirize mu makoperative, kuko amakoperative nayo aratuma umwimbu uduga. Leta kandi yaragerageje kwagura akarere kugira ngo ivyo mwahinguye bironke isoko. Leta kandi iguma ishiraho amategeko yorohereza abagwizatunga, kuko namwebwe mutegerezwa kubona yuko mufise umwizero mu vyo mukora. Kugira rero ico gisata gitera imbere, umukuru w'igihugu cy'u Burundi arafise ivyo asaba abagwizatunga n'ivyo abahanura. Mwebwe abagwizatunga ni mwebwe musigura neza, musigurira abandi banyamitahe bo hanze ko bashobora kuzana imitahe yabo mu gihugu cacu bakabona n'ivyo bokora. Rero nagira ndabakebure ko mwebwe ari mwebwe muserukira igihugu mu gusigurira abanyamitahe bo hanze. Nkongera nkabasaba kandi yuko abagwizatunga mutoca ku ruhande rumukore ibihingurwa bitagira akanovera, kuko dukeneye ko mukora bishobora gutuma namwe muja mu mahiganwa mu yandi mashirahamwe y'akarere. Ikindi nohanura nuko abagwizatunga bo kwiga gukoresha ingurane mu mabanki, kuko hariho abagifise ubwoba bwo kugurana bibaza ko bohomba. Umuhinga mu bijanye n'ubutunzi Faustin Ndikumana abona ko mu gihe umugambi w'igihugu ujanye n'ingene amahinguriro akora uzoba utaraboneka, amahinguriro yo mu Burundi azogumana ibibazo kandi ariyo yari isoko ry'iterambere. Hari haratanguye umugambi wo gushira ico bita politique nationale d'industrialisation, umugambi w'igihugu ujanye n'ingene vy'amahinguriro vyokugwa byose kuraba ubushobozi, ingene bw'amahera yoboneka, ibisata vyo Uburundi bwoshiramwo valeur ajoutée, ibisata vyo tuba amahinguriro mu Burundi acakomera kubera yo bakorera mu hantu twosha dufisa kunguko gusumba akabirya dusubya abandi, byose bakabiraba nukura yuko bijya bya contrôle de qualité. Rona hariho ibisata bizabirara ku bintu vyahinguwe bijanye n'ibikora ibyangombwa kugira abantu baze barahingura ibintu kumbure bidakwije ibyangombwa bidashobora no kuronka amasoko. Bijanye no kugwiza amahinguriro utavyitondeye urashaka kubihomberamwo ugashiramo umutahe mwinshi, mugabo
wakora ibintu byangombwa bidakwiye ntibironke isoko canke bigasanga biriko biyicira abantu ubuzima canke iki. Na bene amahinguriro bamenyesha ko hakiriho intambamye zibabuza gukora batera imbere. Olivier Suguru arongoye ishirahamwe ry'amahinguriro mu Burundi aragaruka kuri zimwe zimwe. Igisigaye gukorwa nuko hari umuyaga nkuba atari mwiza, umuyaga nkuba nawo bikaba biva ku bintu vy'amalinye de transmission, bimwe insinga zitwara umuriro, aho tubajije muri za jide zatubwira yuko ivyo bintu biriko birigwa kugira ngo babihindure. Ivyo navyo rero bice bituma amamashine dukoresha ashobora kugira ibibazo, turifuza kandi tubibaza yuko ico rero kibazo bizotora inyishu burundu. Kuvyerekeye amafaranga agaciro, nivyo sagaseseshwa rumuri, amahinguriro akenera cane amafaranga agaciro kugira ngo agure ivyankenerwa kugira ngo amahinguriro ashobore gutransforma kuronka vya produit fini. Ikibazo nikiratora inyishu burundu, mugabo ico nobemerera nuko mu mafaranga agaciro ari mu gihugu abantu ba mbere bafise amahirwe yo kuronka amafaranga agaciro, ubwa mbere na mbere amahinguriro arimo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko habaye urunani kuva ku mitumba n'amashirahamwe azotera imbere, niko kubwira abo bene amahinguriro ko wo kwitegurira guhingura ibizova mu makoperative y'abanyagihugu ari ku mitumba 2339 agize Burundi, aho buri koperative yahawe na leta imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi kugira zigwize umwimbu. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Urakoze Desire. Abashinga amateka b'abarundi basaba umushikiranganje w'ubutungane gukora ibishoboka vyose kugira ntihagira abanyororo basubira kumara igihe kirekire mu mabohero kandi bataragezwa imbere y'umucamanza no guca umugenzo w'imanza zidindira. Umenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya araduha inkuru y'idonido. Abatowe n'abarundi kugira baserukire mu nama nshinga amateka babwiye umushikiranganje w'ubutungane ko abanyagihugu na cane cane bato barenganywa rwose n'urwego arongoye. Bede Nyandwi yasiguriye umufasoni Janine Niyibizi ko ikibazo nyamukuru ari abacamanza batigera bageze ibirenge ku rubuga iyo bafata ingingo. Muteze kuja kubona n'ukorera abacamanza barira kunze na promesse bashobora kuca kubanza bari mu biro batagiye hariya ku itongo cyangwa badatari barara neza. Ubu rero ndetse bisabonekera cyane na komishinabanje akora ibishoboze byose cyangwa bafite itegeko bacamanza kuza bashaka kuriteye kuko badafite kuriteye kenshi bitwangera byari bito gutungatishwa. Umushinga amateka Melanse Manirambona nawe asanga urwego rw'ubutungane rufite ibibazo ku ngero zose. Inama y'umucamanza cyo kurenza yemerwa ibintu cyane mbere bicume bitesha agaciro izindi ndani z'ubutungane mu gihe koko hakabaje kwigwa ico gituma izo manza zishika nabi. Ningo muri bwo bati ushaka kuvura isombi utabaje kuyicaye. Umukenyezi Jacqueline Nkurunziza na warajwe ishinga n'imanza zerekeye amatongo zicibwa nabi zikaba intandaro y'umutekano muke mu gihugu. Nibaza ko ahanini nyinshi zifatiye ku matongo cyane cyane gushirwa mu ngiro z'imanza zimwe muravye inkuru zikunda kuba kubura serivisi sosiyete zikaba perdiyo. Tena propoza ko mwana mamisho twashizemo tworaba neza kuraba izo manza zanzwe zitagenze neza cyane zihari zishobora gutera umutekano muke mu gihugu. Jean-Claude Nimubona wasaba ko urwego rukuru rw'ubucamanza rwogira ibisata mu ntara kugira ruramire abanyagihugu bato barenganywa bivuye ku mikoro make. Urugo rwerukamo basazure n'igihugu benshi cyane binanira ko bashobora kumanuka kw'ikiranganje cyangwa izindi nzego kubera batsindike bidakunda ko bashobora kurongora nta musara cyangwa kurungura. Twasanze imanza nyinshi cyane abene igihugu barenganijwe ariko kubera batagira mikoro yo gushikira ubushiranganje takunze ko imanza zabo zigera gushika kuza zibana abantu amasenari yanakazishira mu ngiro. Twavuga gusaba rero urwego ko borushira no mu ntara. Petro Nibucumi w'ikimusonga imanza zidashirwa mu ngiro akemeza ko ari ndiri. Ariko ugiye kuraba hariya aho duherereye usanga umutekano uhungabana kubera izi manza batashize mu ngiro kandi bagiye kuzishira no mu ngiro ugasanga biragoye kubera ko zaciwe nabi, ugasanga nko ku matongo abenegihugu bariko baratemagurana. Jean Bermas Mbanye nawe yemeza ko abacamanza bakorera ku gisure. Amashimangire ijanye n'abantu usanga baracibwa imanza bakezwa maze barekurwe mu gihe ca descente sur terrain. Ndazi mu ntara iwacu barenga 40 bari biruka bakagwa
bakavuga yuko usanga nk'umutegetsi kanaka afite umubarekure icyo babwiza bakavuga ati icyo bambwiye ko ntabarekura kandi barigijwe n'amabiyendera rituma yose yabonetse. Ibi ntibigwa neza Daniel Gerard Ndabirabe yatwaye inama nshingamateka naho yemeza ko byose bitera ngode. Yababaje kubona hari abantu bashobora kwibaza yuko abacamanza batigenga kuko mubivuze rero uko ucumera abacamanza babagiriwe na kare y'abacamanza bagiriwe kumva ko abacamanza bahurirwamo amajambo ko batapersonalite bafise. Umucamanza wo mu Burundi arigenga. Ubucamanza basoma babanje gukora kunda ubucamanza nibwo butera ingorane n'ubube gito bw'abacamanza bamwe. Umushikiranganji w'ubutungane ntahakana ivy'abajejwe bagirizwa gusa ashimangira ko ubwigenge babufise n'ubwo ibikoresho bidakwiye. Janine Nibizi: nk'uko no mu bindi bisata hariho abantu usanga ari ba kaboko mu kazi kabo umengo ivyo bariko barakora bariko babikora ku gatwe kabo nta wundi muntu bariko barakorera. Nk'uko no mu zindi nzego bihari no mu butungane rero nuko n'ibigaragara n'uko mubona yuko ubu hariho abacamanza bafunzwe kandi bariko barakurikirana imanza, hariho abacamanza babaye mu kazi, amategeko aratunganijwe neza. Je nk'umucamanza ariko ararondera nka independance materielle ndashobora no kubitahurira cane mugabe ibindi by'ukuri umucamanza ari independa bisaba yuko agira akarangamutima kiwe igihugu kimusaba n'amategeko amusaba. Naho bayitoye amakemwa y'integuro y'iteko rigenga urwego rukuru rw'ubucamanza yemejwe n'abashingamateka ikazoca ijanwa mu nama nkenguzamateka. Naho Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Tugushimire Eloge. Umukuru wa komite ngenzuzi y'inama nshingamateka ya Amerika ishami ry'abadepite Caroline Maloney yandikiye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda amusaba kurekura vuba na bwangu no kugarura muri Amerika Paul Rusesabagina yemewe n'amategeko y'ico gihugu ku munyagihugu waco. Muri urwo rwandiko Depite Maloney avuga ko leta y'u Rwanda yakoresheje uburyo bufifitse gushukashuka no gufata Rusesabagina, bityo ikirengagiza inzira zitegekanywa n'amategeko ya Amerika zerekeye gusaba no guherekanya abikekwa ivyaha. Kuri we ivyo vyishe itegeko rya Amerika rigena inzira z'uko abikekwa ivyaha birimwo n'ivy'iterabwoba bategerezwa gukurikiranwa canke ibindi bihugu bibakurikiranye ko ibirego nshinjacaha. Ejo ku munsi wa kane leta y'u Rwanda yarasubije Depite Caroline Maloney wo muri leta zunze ubumwe za Amerika ku ifungwa rya Paul Rusesabagina. Ibarwa yarungitswe ivuga ko Rusesabagina afise uburenganzira ku rubanza ruciye mu muco ahabwa n'ibwirizwa shingiro. Thomas Kamirinde araduha ibindi. Mwibaruwa yashyizeho umukono ejo kuwa gatatu, Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Johnston Businge aramenyesha Depite Caroline Maloney ko ubutabera bw'u Rwanda bwigenga. Ati nk'uko urwego rw'igihugu rushinzwe ubushinjacyaha NPPA mu magambo magufi y'icyongereza rubigaragaza, ifatwa n'iburanishwa bya Rusesabagina bishingiye ku bimenyetso bifatika nawe ubwe atarigera ahakana kugeza ubu kandi bizwi na bose. Minisitiri Businge arakomeza ati urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB n'ubushinjacyaha NPPA basobanuye neza mu nkiko no mu itangazamakuru ko Paul Rusesabagina atashimuswe kandi ko atahererekanyijwe hagati y'ikindi gihugu n'u Rwanda. Yavuye i Dubai ku bushake bwe mu ndege yihariye, indege igeze mu Rwanda yayururutse ku bushake bwe, nibwo yafashwe bikurikije impapuro zo kumuta muri yombi ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwasohoye mu 2018. Ubushinjacyaha burega Paul Rusesabagina hamwe n'abandi bantu 18 ibyaha bikomeye birenga 9 birimo kurema umutwe ufite intwaro utemewe n'amategeko, kuba mu mutwe w'iterabwoba, gushyira imari mu iterabwoba, ubuhotozi, gushimuta abantu, gusahura, gutwika, kugerageza guhotora, kugaba ibitero, gutukana no gusebanya n'urugomo, byose bikoreshejwe nk'intwaro y'iterabwoba. Urukiko rwatangaje ko urubanza rwabo ruzatangira ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa mbere 2021. Bazaburanishwa n'urugereko rw'urukiko rukuru rw'u Rwanda ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambukiranya imipaka ruri mu karere ka Nyanza, intara y'Amajyepfo.
Ikindi kandi ubushinjacyaha NPPA bugaragaza ko bwana Rusesabagina atigeze abigira ibanga cyangwa se ngo abiceceke ko afite imigambi y'ubwicanyi. Urugero, mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2018 nka president wa MRCD ubumwe n'ishami ryayo rya gisirikari FLN NLF, Force de Libération Nationale, National Liberation Forces, yatanze ubutumwa bw'umwaka mushya kuri YouTube avuga ko ashyigikiye urubyiruko rwa FLN kandi ahamagarira ku mugaragaro intambara ku Rwanda. Yaravuze ati igihe kirageze kugira ngo dukoreshe uburyo bushobotse bwose kugira ngo tuzane impinduka. Ubushinjacyaha NPPA bugaragaza ko nyuma y'iri jambo umutwe MRCD FLN wagabye kandi wigamba ibitero by'iterabwoba muri Nyamagabe, Nyaruguru n'ishyamba rya Nyungwe mu majyepfo y'u Rwanda mu bihumbi 2018. Ibi bitero byahitanye abantu 9 bikomeretsa n'abandi benshi. Uyu mutwe kandi waratwitse uyogoza imitungo y'abaturage n'ibikorwa remezo birimo inyubako ya koperative, amamodoka, amapikipiki n'ibindi. Tubibutse ko ubushinjacyaha NPPA bwashakishaga Rusesabagina ku mpapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi kuva mu bihumbi 2010 biturutse ku bimenyetso ko yatangaga imari muri FDLR yari yaremejwe ku rwego rw'isi nk'umutwe w'iterabwoba ufite umugambi umwe rukumbi wo gushyira iterabwoba mu Rwanda no kuruhungabanya. Uyu mutwe ukorera mu gice cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubirebana n'impungenge mufite ku buzima n'uburwayi bwe n'imiburanishirize ye, ndabasabye rwose mumenye ko Paul Rusesabagina ameze neza, abonana n'abaganga b'umwuga kenshi kandi n'umuryango we bavugana kenshi barabizi. Kubera ko afite ubwenegihugu bubiri bw'u Rwanda n'Ububirigi, akaba kandi afite uruhushya rwo gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abadiplomate b'Ababirigi n'Abanyamerika bamusura kenshi buri gihe cyose babisabiye. Namwe mwagombye kubyigenzurira ko ari byo. Paul Rusesabagina yunganiwe n'abanyamategeko yihitiyemo. Kimwe n'undi munyarwanda uwo ari we wese, uburenganzira bwe ku rubanza rudafifitse runyuze mu mucyo buteganijwe kandi burengerwa n'itegeko nshinga. Iyi rero ni ibaruwa n'igisubizo cya leta y'u Rwanda binyuze kuri Minisitiri w'Ubutabera Johnston Businge yandikiye Depite Caroline Maloney wo mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kibazo cya Paul Rusesabagina. Ijwi rya Amerika ryari ryifuje kuvugana na Minisitiri Businge ngo aduhe ibisobanuro birenzeho, ariko ntiyaboneka kuri telefone ye igendanwa. Urakoze Thomas. Mu Rwanda hasohotse amabwirizwa ko ushaka gushinga umuhora wa YouTube ategerezwa kuwandikisha ugakora mu buryo buzwi kandi bwemewe n'amategeko. Bamwe ariko basanga ari ubundi buryo bwo gushaka kuniga ubwigenge bwo gutanga ivyiyumviro. Umenyesha amakuru wacu Eric Bagira ubusa adufitiye ibindi kuri iyi nkuru. Ufatiye kubikubiye mu irangashingiro ry'amabwiriza y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda agenga iyandikwa ry'ibigo by'itangazamakuru bisakaza amakuru byifashishije murandasi, biboneka ko isobanura mpamvu ishingiye ku biganiro n'imyanzuro byavuye mu nama nyunguranabitekerezo hagati y'urwego RMC n'abakoresha umuyoboro wa YouTube yabaye mu mpera z'umwaka wa 2019. Aha bemeje ko kwandikisha imiyoboro yabo bigamije kugira ngo birengere ibyo batambutsa, cyane ko zikoreshwa n'abanyamakuru kugira ngo zigere ku bantu benshi hagamijwe kumenyesha, kwidagadura no guhuza abantu. Muri iyo nama kandi banzuye ko abanyamakuru bo mu Rwanda barushaho gukurikiza amabwiriza ngengamyitwarire n'andi mategeko. Ingingo ya 6 y'aya mabwiriza yo kwandikisha imiyoboro ya YouTube irareba ibisabwa muri rusange ushaka kwandikisha umuyoboro we, harimo ko umunyamakuru agomba kuba agaragaza ibimuranga ndetse n'ikarita yemewe n'amategeko. Ku munyamakuru Bwana John Williams afite umuyoboro wa YouTube uzwi nka Ireme TV, hari ibyo ashima muri aya mabwiriza y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Cyo kuba hari amabwiriza agomba gukurikizwa cyangwa kubahirizwa mu gutambutsa ibitekerezo cyangwa gushyira amakuru kuri YouTube. Nibura kuba hajyaho inzira igaragaza ibitagomba kurengerwa, ibitagomba gukabya, ibitagomba kwangiza sosiyete, icyo nicyo kwishimira. Ariko nanone Bwana Ntwara agasigarana impungenge zishingiye ku ngingo zitandukanye zirimo igiciro avuga ko gihanitse gicibwa uwandikisha umuyoboro wa YouTube. Kugeza ubu biracyari amafaranga 50,000.
ari amafaranga yo kwiyandikisha 50,000 hari ababona nk'amafaranga nk'ikiguzi kinini. Icya kabiri kikaba uburyo bw'ubugenzuzi, niba urwego rubaye urugenzura ibitambutswa hariya, ese nta yandi mategeko bigongana nabyo? Ese ntibirengereye ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo? Si Bwana Ntwari gusa utari kwemeranya n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura ku ngingo yo kwandikisha umuyoboro wa YouTube, ahubwo hari n'abandi babibonera mu ndorerwamo yo gushaka kugenzura buri kimwe mu buryo abantu bagombye gutanga ibitekerezo. Uyu wanze kumvikana akanasaba ko tumurindira umutekano arasanga ari uburyo bwo kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo. Mbega igihugu cy'u Rwanda umuntu wajyana na Korea ya ruguru, aho itangazamakuru indwara ya leta gusa, mbega ni nko kuniga itangazamakuru muri rusange nk'uko bisanzwe bikorwa. Hari nk'amaraporo ya Reporters sans frontières, u Rwanda ruzapfa imyanya ya nyuma rugasakuza, kandi ibi byose bituruka ku kuniga ibitekerezo by'abantu nk'uku nguku. Muri rusange njye niko mbibona, ibintu bagombye koroshya. Icyo bita social media ni ikoreshwa ku isi yose, ntabwo ari umwihariko w'u Rwanda. Ijwi rya Amerika ivugana na Bwana Emmanuel Mugisha, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego RMC, yavuze ko ibyo kwandikisha imiyoboro ya YouTube babiganiriyeho n'abanyamakuru bayikoresha nk'uburyo bwo gutangaza amakuru. Bwana Mugisha avuga ko kubandika bizabafasha igihe havutse ibibazo kandi bikanateza imbere abakorera itangazamakuru ku muyoboro wa YouTube. Ibiganiro twagiranye bitari rimwe bitari kabiri ku mpamvu zitandukanye, n'inyamukuru irimo akenshi tuzi neza yuko itangazamakuru y'profession bari accountable, biryozwa mu kosa ryakozwe cyangwa se rikarengerwa mu kazi kabyo ka buri munsi. So nta kuntu rero waryoza umuntu amakosa yakoze utazi, kuko twagiye twakira ibirego by'abantu baturage bavuga bati cyane iyi n'iyi yamvuzeho ibi n'ibi kandi sibyo, twabishaka bitumenya aho tuyishakisha. So nibwo twagiye tugira ibyo biganiro by'ukuntu twaregisitara kubw'impamvu zo kunoza imikorere y'itangazamakuru iri kuri izi mbuga. Indi ya kabiri nanone ishingiye ku mikoreshereze y'izi mbuga n'uburyo yubahiriza amahame y'umwuga. Nubwo YouTube ifite polisi yayo nayo itandukanye n'amahame y'umwuga w'itangazamakuru. Naho ku bavuga ko ari uburyo bwo kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo, urwego RMC ruvuga ko ibyo ari imyumvire yabo rutagira icyo ruhinduraho, ariko ko intego nyamukuru ari uguteza imbere itangazamakuru. Ababitekereza batyo ni abafite imyumvire bafite uko nahindura, ariko uko tubitekereza ni ugufasha uyu mwuga. Nta kintu kirimo cyo kuniga, nta kintu kirimo cyo kubangamira, ahubwo no gushyigikira no kuriha ireme kugira ngo bikore neza. Ijwi rya Amerika ishatse kumenya niba hari inkurikizi ku bazasigara cyangwa se bazinangira ntibandikishe imiyoboro yabo ya YouTube, Bwana Mugisha yavuze ko abo bazajya bafatwa nk'abantu basanzwe, ku buryo amakosa cyangwa ibyaha bakora bazajya babyirengera mu nkiko n'ahandi. Ibisubizo bya Bwana Emmanuel Mugisha wa RMC birasubiza kandi bigasa n'ibirema agatima abakoresha YouTube nka Bwana Kelly Rwamapera. Umuyoboro we wa YouTube Rwamapedia awukoresha mu buryo busanzwe awutangiraho ibitekerezo. Numvise icyo gitekerezo numva ndakigaye rwose, ntabwo ari cyo. Bakaye bakomeze mu binyamakuru biki ibyo nta kibazo, ariko umuntu social media ye na social life ye ibintu yishyiriraho. Nkanjye ubwanjye iyanjye ni comments ku ndirimbo z'abahanzi, ku bihangano, ishobora kuba ari n'ifoto, nkavuga nti iki yashatse gusobanura iki, nk'iyo cyane yanjye kwijyana mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura ngo bakigenzure kandi ntagifite nk'umunyamakuru, ndumva ari ibintu bigayitse cyane rwose. Kubireba usabwa kwandikisha umuyoboro we wa YouTube atari umunyamakuru asabwa gutanga ibyangombwa birimo kopi y'indangamuntu, ikarita y'itangazamakuru yemewe n'umwirondoro urambuye by'umunyamakuru w'umwuga ufite uburambe mu murongo akoreramo n'amasezerano bafitanye. Basabwa kandi kugaragaza kopi y'icyemezo cy'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB gihabwa ibigo byanditse byemeye gukorera mu gihugu iyo ari ngombwa. Ijwi rya Amerika yabonye urutonde rw'abantu 90 bivuga ko bitabiriye inama hagati ya RMC n'abakoresha imiyoboro ya YouTube n'ibivuga ko bemeranijweho mu iyandikwa ryabo. Icyakora babisesengurira hafi bo baravuga ko iyi ngingo yo kwandika imiyoboro ya YouTube ishobora kuzatuma u Rwanda rwongera kugaragara mu myanya y'inyuma ku rutonde rw'uburyo ibihugu byubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo. Bagira ubusa. Ijwi rya Amerika i Kigali. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanya aha niho amakuru y'aka kanya garukiye. Mwakoze kugumana natwe, mugira umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe.